Leta y'u Burundi ibicishije mu kigo kijejwe kugenzura no gutunganya urwego rw'itumatumanako ARCT imenyesha ko abafise amakarata simu bose basabwa gusubira kwiyandikisha bushasha. Ino ngingo yafashwe ngo mu ntumbero yo gutunganya neza urwego rw'itumatumanako no kumenya neza abakoresha imirongo ya telefone mu gihugu cose. ARCT rero imenyesha ko ico gikorwa kizofasha gukomeza umutekano, kugabanya ubusuma n'ubunyonyezi bikorwa hakoresheje amatelefone, ngo hamwe no gutuma amakuru yakoresha amakate simu aba ajanye n'igihe. Abakoresha imirongo ya telefone bose rero ngo basabwa kutirengagiza kino gikorwa. Amashirahamwe y'itumatumako nayo ngo asabwa gufasha abanywanyi bayo mu kubamenyesha no kubarungikira ubutumwa bubibutsa gusubira kwiyandikisha. Mwomenya ko ikiringo cyo kwiyandikisha bushasha catanzwe kizorangira kwigenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2026. Ngo kubw'ivyo utazoba yarangije ico gikorwa ngo azohagarikirwa umurongo wiwe wa telefone canke afatigwe izindi ngingo zitegekanijwe n'amategeko.